Icegera c'umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'Ububirigi akaba n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire no gufashanya n'ayandi makungu Maxime Prévost yagize urugendo mu gihugu c'u Burundi kuno wa 2026 ndamukiza umwaka wa 2025. Agishika ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye akaba yakiriwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'imigenderanire no gufashanya n'ayandi makungu. Avuye aho ku kibuga c'indege akaba yaciye habwa umubonano na mugenzi we w'u Burundi Albert Shingiro. Mu nyuma yaho akaba yaciye yishikira mu ngoro kwa Ntare aho yahawe umubonano n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Bikuru mu byo bavuganye hakaba harimwo gusubira kuvyura imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'Ububirigi yari yatosekaye kuva mu mwaka wa 2015 nk'uko bivugwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Umubonano bagiraniye na nyicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yagarutse ku ntumbero y'uko rugendo aho ubwa mbere yarafise intumbero yo gutsimbataza imigenderanire hagati y'ubwami bw'Ububirigi be n'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Imigenderanire yagiye iratosekara muri kahise na cane cane yuko muzi ko mu 2015 iyo migenderanire yari yarahagaze. Akaba yaraje rero azanye ubutumwa aje no kugaragaza icifuzo c'umwami w'Ububirigi bw'uko ico gihugu cobandanya n'igihugu c'u Burundi ku rugendo rw'ubucuti, ku rugendo rw'ubugenzi, ku rugendo rw'ugushigikirana bakibagira ko kahise katagiye kamera neza. Rero ni muri iyo ntumbero yuko yaciye agaruka no ku masezerano yo gushigikirana asanzwe hari hagati y'ubwami n'Ububirigi be n'igihugu c'u Burundi. Amasezerano yatewe ku mukono mu 2023 bisanzwe yerekana ikirengamisi c'ibikorwa bizorangurwa mu bisata bitandukanye nk'isata c'uburimyi, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'indero, igisata c'intwari ibereye. Eka mbere yaciye ashikiriza nyicubahiro umukuru w'u Burundi icifuzo c'ico gihugu co gusimbataza imigenderanire n'igihugu c'u Burundi no mu gisata co kwivuna abansi aho kizoza kiratira cigisha intwazagabo z'abarundi mw'ishuri ry'ubwami ry'Ububirigi. Ikindi baganiriye ngo ni kibazo c'amahoro n'umutekano mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icegera c'umushikiranganje wa mbere akaba ari nawe umushikiranganje w'imigenderanire yarafise kandi intumbero igira kabiri yo kuganira ku mwitwarariko ico gihugu gisanzwe gifise ku vyerekeye amahoro n'umutekano mu karere k'ubuseruko na cane cane mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Muri iyo ntumbero yakeje cane ubwa mbere umukuru w'igihugu c'u Burundi kuko ari umubivyi w'amahoro ku ruhara ntangere ariko arakora kugira ngo amahoro asasagare kugira ngo asahirize ico gihugu kibanyi kugarukana amahoro n'umutekano na cane cane amukeza kuko ingabo z'u Burundi ziriyo gufasha ico gihugu biciye mu mwumvikano no mu masezerano azwi n'ico gihugu. Ivyo rero bikaba vyerekana yuko igihugu c'u Burundi mu vyo gikora cose gikorera mu muco no mu mwumvikano eka kibiba amahoro. Yamukeje kandi aramutera intege ko igihugu c'u Burundi gisanzwe cakiriye carakiriye impunzi zitari nke cane z'abakongomani aho mbere yanamuteye intege no kubandanya agira uruhara rukomeye kugira ngo ayo mahoro arame. Kuri ico umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe nyene yashimangiye aho Burundi buhagaze. Burundi buhagaze ku gutorera inyishu biciye mu mwumvikano mu biganiro ntigishigikiye na gatoyi inzira isesa amaraso, ari naco gituma yateye n'intege ico gihugu eka no gisanzwe n'ubumwe bwa Buraya kubandanya bashikira ico gihugu kibanyi Kongo kugarukana amahoro n'umutekano. Ubwami bw'Ububirigi n'igihugu c'u Burundi bisanzwe bifise kahise bisangiye eka mbere n'intambwe Burundi bugeze ko mwiterambere ubwo bwami bw'Ububirigi burabifisemo uruhara runini ari naco gituma muri uwo mubonano abo bubahwa bagiye bemeranije yuko
igihugu c'Ububirigi kigiye kugira uruhara ruboneka cane mu guherekeza Uburundi kuri yambona kazoza igihugu cishira kikizana igihugu giteye imbere mu 2060. Ikindi umushikiranganje ucegera c'umushikiranganje wa mbere yagiye ashimikiye ko cane no gukeza cane umukuru w'igihugu c'Uburundi kuko aguma yizegwa muri Afrika, aguma yizegwa eka no mu makungu, aho mbere no munsi ari cegera c'urongoye inama y'abakuru b'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika mu mwaka uzanaho akaba azobarongoye uwo muryango, aho yabandanije amutera intege kandi amwemerera yuko Ububirigi uno munsi ari igihugu giharurwa mu bihugu bigenzi bivukanyi gushika Uburundi bushitse kwiterambere rirama.